Hello, nitwa Bosco abatanzi neza mu mazina yanje nkaba ndumukozi wo muri Clifford Beauty Salon ikaba ikora neza cyane ikaba afise abakiriya batari bake ariko nubwo tufise bamwe dushaka kwiyongera kwa bandi rero mbaye ndabatumira nubwo narababwira neza ivyo dushaka gukorera hama tukaba tukorera hano mu gisagara cya Bujumbura tugira ibintu bitandukanye gose nabandi bishasha mucamuvyumva namwe hama ni ibintu bishasha cyane muhishikiye muca mubibona hama manicure pedicure coupe défrisage plantation ibintu byo gusuka ibintu byose bwete muyumvira byose birahari rero ndabahaye kaze ndazi ko muri yumvira none kibaza niki hari abantu bafise imishasi itandukanye gose yagoranye imishasi yaramongose ku mutwe imishasi yaramaze kumererwa nabi imishasi nyunyuse hano umutu urahari rero turabazaniye ibintu amatraitement meza mavuta agezweho apana vya bindi vya kera ibintu byose nibishasha rero murahawe kaze muri Avenue de l'Iprona building X Econete Leo numero 16 indani uwingiye gusa ndani kuke mu rupango ucubona numero 16 karibu ndani na kibazo ibintu byose birahari turagira imishasi neza cyane imishasi y'ubwoko bwose ama plante ama perike imamenche ibisuko bitandukanye byose turagira tusokoza mu buryo bugezweho aba mariage ama diplome imanza zitandukanye abafise ama ceremony ya anniversaire n'ibindi byose hano birahari ufite ikibazo nukuri karibu hano turagukorera neza kuvyerekeye imishasi ama coupe carré ama produit agezeho amavuta meza nivyo dukoresha nabwo tugira vya bindi abantu bamenyereye vya kera oya tugira ibintu bishasha hamuvuga ego nagiye hano muri Clifford Salon nukuri ibintu uza gusanga ari good rero ikindi ndakubwiye ibi kuvyerekeye amaguru turasiga inzara zigezweho turabandika inzara turasiga amaverni amagel amaverni sanzwe byose nagiona kimwe cha fake kirimo oya byose ni original rero ikindi rero ndakutera black turagira massage y'amaguru abantu mutashoboye kwimasa ku maguru mutashoboye kwiyoza ku maguru turakoze ibirenge neza shaka ubuvi bushungana uku shaka ububonze shaka ubumenyeze gute hano massage y'amaguru turayikugirira muvuga ego vraiment bangiriye massage neza tukakumasa neza tukakunyukura ibirenge kuko ari abantu bavyibushe cyane mudashoboye kwishikira hasi ku maguru ngo muyoza mu ibirenge ariko hano hari abantu babijejwe nukuri nuzogira iminkanya ari ku migugu ku maguru oya uzoze hano tukugirire neza ibintu byose ni mujisho tufise ama appareil tufise vyuma tufise ama machine meza yoza ibirenge ama massage ama vibromasseur meza amasa ibirenge hamo yumva yuko ugeze hano heza ikibanza kiroroshishane kumenya kuko ni hano hagati mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Boulevard de l'Iprona kuri X Econete Leo muri building shasheri ngaha ahantu bita muri Galerie Business House rero murahawe kaze mwese Barundi kazi bantu mwese muri mu gisagara cya Bujumbura mwebwe mwese mufise imishatsi mukeneye gushaza mu mutwe mwebwe mwese mufise inzara mukeneye gusiga canke kumadika kw'izindi mwebwe mwese mufise amadredi mushaka ko bakorera neza kugira amadredi yanyu aguma asa neza mwebwe mwese mufise ingorane zo kubirenge byanyu biguma bisatagurika Clifford Beauty Salon yaje kubake muri ivyo bibazo vyose mumva mufise uti icambere ni ikihe icambere Clifford Beauty Salon yabazaniye ivyuma bigezweho icambere yabazaniye amakaske ameze gute amakaske adaturira amakaske agezweho amakaske ari ku buhinga bwa none ica kabiri yabazaniye inzara zo kumadikako inzara zimeze gute inzara zifise amabara atandukanye amabara yose ukeneye hamwe ushobora kushira ku mubiri ukumva yuko umerewe neza aho uci hose bakaguma bakuraba ikindi naco Clifford Beauty Salon yabazaniye amaverni ameze neza cyane amaverni afise amabara atandukanye amaverni ushobora gusiga amaverni amota neza amaverni asukuye icya gatatu
Clifford Beauty Salon ibintu yatuzaniye amavuta meza, amavuta y'imvaburaya, amavuta amota neza, amavuta ushobora kwisiga umubiri wawe ukoroha, amavuta ushobora kwisiga umushatsi wawe ukoroha, umushatsi wawe ntusubire gucikagurika, amavuta ashobora gutuma umushatsi wawe udasubira kuvungagurika, amavuta ushobora gusiga amadredi yawe akaguma asa neza asayangana ku buryo aho uca hose abantu bakaguma bakuraba bagutangarira. Benshi iki gitangaza c'amadredi ni ikihe? Hakabijya rero Clifford Beauty Salon yabazanye imashini ziba digadiga mu maguru. Imashini rero zimeze gute? Ni imashini ushobora gushiramo ibirenge vyawe bagasigamo umuti, imashini ikakugirira massage imeze neza mu birenge ku buryo vya birenge vyawe vyari bifise ingorane zo kuma, ingorane zo gusatagurika, ukava muri Clifford Beauty Salon ibirenge vyawe bimeze neza woroshe ataco winona. Rero Clifford Beauty Salon itumbereye neza na neza iri mu gisagara ca Bujumbura ahantu bita kuri Boulevard de Liprona kuri building yahahora hakorera Econet Leo muri galeri yitwa Gallery Business. Ufa kwinjira muri Gallery Business utumbera direct numero 16. Ushitse kuri numero 16 uba wishikiye mu bwami bwa Clifford Beauty Salon. Ufise ikibazo urashobora guhamagara kuri izi nimero zikurikira. Nimero nazo ni izihe? Ni 67 ubusa 63 amajana 790 canke ugahamagara kuri 77 amajana 5 amajana 298. Uhamagaye kuri izo nimero barabitaba bakabakira hama bakabumviriza ibibazo byose mufise bakabatunganiriza. Ewe sha Clifford Beauty Salon ugiye gutuma abasheri bacu badutahura, ugiye gutuma abasheri bacu batagata basa neza. Karibu mwese muri Clifford Beauty Salon.